Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Igihugu cacu c'u Burundi ni nyabagendwa kanatsinda ni igihugu gitemba amata n'ubuki umutima wa Afrika. Ni naco gituma Uburundi bwama bwakiriye abashitsi mpuzamakungu bakanahabwa umubonano na nyine icubahiro mukuru w'igihugu. Eka mbere n'amanama mpuzamakungu canke ibiteramo bikaba bidahengeshanya kubera hano iwacu i Burundi, icerekana ko amahoro n'umutekano ataragaseseshwa rumuri. Olivier Mukunzi nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro, kaze. Inama igira gatandatu y'abegwa n'ikibazo c'amagara y'abantu mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iheruka kubera hano mu gihugu cacu c'u Burundi kuva kuwa 29 gushika kuwa 31 Ntwarante uyu mwaka w'2017 yarerekanye ko amahoro n'umutekano ataragaseseshwa rumuri hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyo nama rero yari ijanye n'ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi kubijanye n'amagara y'abantu muri EAC mu ntumbero yo kugenzura indwara zihanze kano karere no kurabira hamwe ivyokorwa kugira ngo hatuzwe ivyo vyose bituma indwara ziguma zigwirirana. Iyo nama rero ikaba yari yitabwe n'abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu, abanyecubahiro batari bake uhereye kuri nyine icubahiro mukuru w'igihugu, abashikiranganji batandukanye, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu akorera hano mu Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi. Mwijambo ryashikirijwe n'urongoye inama y'abashikiranganji b'amagara y'abantu bo muri EAC, yarashimiye abo bose bitanze mu gutunganya iyo nama, na cane leta y'u Burundi yakoze uko ishoboye mu gutunganya neza ico gikorwa. Yamenyesheje ko icicaro c'umugwi ujejwe ivy'ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu mw'ishirahamwe ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC atamvo nimwe ituma kitoza hano i Bujumbura mu gihe amahoro ataragaseseshwa rumuri mu Burundi. Before I conclude, ladies and gentlemen, I want to stress a statement that was made by Honorable Minister of Health from Burundi. We don't want to hear more excuses regarding relocation of the East Africa Health Commission to Bujumbura. We have heard too many excuses. The Commission has to relocate to Bujumbura as soon as possible. Yaciye aho ikaze nyine icubahiro mukuru w'igihugu kugira ngo yugurure icese ivyo bikorwa vy'iyo nama igira gatandatu y'ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu mw'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Ladies and gentlemen, allow me to invite His Excellency President of the Republic of Burundi to address us. His Excellency, the audience is now ready for your opening statement. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mwijambo yashikirije mu kugurura icese iyo nama, nyene icubahiro mukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko itunganywa ry'inama nk'iyo hano i Bujumbura ari kimenyetso kidaseswa ko amahoro n'umutekano vyifashe neza mu gihugu cacu c'u Burundi. Kugira ngo ibihugu dusangiye akarere vyemeze ko iyo nama ibera hano i Burundi, akaba ari ukubera ko babonye ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu cose nk'uko leta y'u Burundi yama yabishize ahabona. Holding this session in Bujumbura is a strong indication and a strong message that peace and stability are reality in our country, contrary to the lies conveyed by some malicious gossips. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu agatera kamo ibihugu bigize umuryango wa EAC gushira inguvu hamwe mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'indwara z'ivyaduka rizana, na cane cane ko iyo atamagara meza n'iterambere ridashoboka. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu ati hindagurika ry'ibihe muri kino gihe ryatumye hatera inzara hamwe n'indwara z'ivyaduka ziturutse ahanini ku gufungura nabi, izo ndwara zigakwiragira mu karere ka Afrika. Akamesha ko muri iki gihe hibonekeza uruja n'uruza muri kano karere ka EAC, ati ubushakashatsi ni ngombwa ko butera imbere mu gufatana mu nda mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu muri kano karere. Muri iyo nama rero yari yitabwe n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi batari bake,
nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarasubiye gushimira abayitunganije bakemera ko ibera hano i Burundi mu gihe hariho bamwe bamwe bihaye kuvuga ibinyoma ataho bifatiye ku Burundi bavuga ko atamutekano uhari. Muri iyo nama kandi abagize umugwi ujejwe iby'ubushakashatsi bw'amagara y'abantu mu ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko bakaba bararahiye imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Mukamenya ko iyo nama yamiba uko umwaka utashe ikabera muri kimwe mu bihugu bitanu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Wo ku munsi wa gatandatu igerekezo rya 8 ndamukiza hano i Bujumbura mu nyubako za Lycée ya Nyakabiga haratunganijwe igiteramo c'agakura c'umuziki. Abaririmbyi b'abarundi bakaba barabica bigacika kuri uyo muhingamo mbere n'umuririmbyi rurangiranwa ava mu gihugu ca Tanzania azwi ku izina rya Darasa akaba yari yahishikiye kwifatikanya n'abarundi muri ico giteramo cyo kwigina amahoro. Waserukiye abatunganije ico giteramo Rukanyandwi akamesha ko ico giteramo hamwe rero n'ibindi bagiye gutunganya mu bice bitandukanye by'igihugu bifise intumbero y'ukwerekana isura nziza y'igihugu cacu c'u Burundi. Twebwe twafasha kanya kugira ngo twerekane isura nziza y'igihugu cacu biciye mu gwaruka rutandukanye rw'abaririmbyi. Aba baririmbyi b'igihugu cacu bafise ijwi rishika kure cyane. Muri ivyo rero twebwe twaritanze kandi turakoresha uburyo butari buto. Muri ivyo rero mwagiye murabona ni bimwe mu by'umutima w'urukundo dufite igihugu. Nibaza rero ko ibitari bike mwabibonye kandi aho tugeza turiteguye kuzona bandanya ibindi biteramo bidasanzwe. Ngira inyuma y'iki murazi ko dufite igiteramo mu ntara ya Rumonge. Inyuma yaho tuzogira igiteramo kindi kidasanzwe mu ntara ya Ngozi itariki 16. Ibyo byose tuzobikora kugira twerekane umutima rukundo n'igihugu n'abanyagihugu bene cyo kandi bakiyumvemwo. Mwiyo ntumbero rero turasabye ko umunyagihugu wese ahari indongozi y'igihugu wese ahiri ifashe cyane cyane mu gushigikira ugwaruka rw'u Burundi rushikane ivyiyumviro byabo ahatari ngaha mu Burundi hirya no hino mu makungu. Ibyo rero bizotuma igihugu cyacu kimenyekana kuruta aho abandi badandaza igihugu cyacu natwe tukidandaze mu kwerekana ibyiza byacu dufise biciye kugwaruka rwacu. Yarashimiye kandi nabitanze mu gufasha mu itunganywa ry'ico giteramo batibagiye ubuserukizi bw'igihugu ca Tanzania mu Burundi. Ivyo bikerekana ko Uburundi bufise abakunzi. Baritanze ariko hari abanezerewe n'ibyimbiro n'imigambi dufise babona. Muri ivyo rero nagomba shimire abitanze mu kudushigikira. Turashimira kandi na mensi y'ambasaderi w'igihugu ca Tanzania nawe nyene yaritanze ku buryo buke afise adufata mugongo uko ashoboye. Turahamagariye rero n'abandi bafise umutima wo gukunda igihugu n'ibyiza bitandukanye biciye muri ibi bikorwa ko dufata mugongo kuko turacyabandanya ibitari bike no hino. Kandi dusabye ko n'abandi bagwiza tunga bafise umutima w'urukundo w'igihugu bahamagarirwe guhinyanyura no gufasha ibi bikorwa by'ugwaruka rwacu biciye mu karanga mu ndirimbo z'igihugu cyacu mu ndirimbo zitandukanye kugira ngo duhindure ishusho y'igihugu cyacu. Kwigerekerezo rya 30 ntwarante uyu mwaka wa 2017 nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarahaye umubonano umukuru w'umugwi ujejwe ibibazo by'u Burundi mu gisata c'ishiramwe mpuzamakungu kijejwe gutsimbataza amahoro n'umutekano.
nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero agasaba abo bose ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryizera rikabashinga amabanga yo kuriserukira hano mu Burundi gushingira intaho ukuri ku Burundi. Yabasabye gufasha kugira ngo abakivuga ko mu Burundi hariho ihonyabwoko bava ibuzimu baje ibuntu bashira imbere ukuri ataguhengama. Kurikira Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabakeje cyane kubera ko biboneka yuko muri iyi minsi bariko barita ku bibazo biraba Burundi. Muri uko kubakeza yababwiye yuko hariho ibintu vyihutirwa Uburundi ruko burakora, kandi yababwiye n'ibintu biboneka tumaze gushika ko aho umutekano uhari, utugorane duhari, tuvuge nk'utwerekeranye n'ibifungurwa bidakwiye, yuko leta iriko iragira uko ibishobotse byose kugira ngo ibishire mu ngiro. Ariko rero hari ikintu gikomeye yababwiye kuvyerekeranye n'ukuntu Uburundi bukorana n'amakungu. Ati kuva Uburundi bwikukira amakungu twarakoranye, ati hari ibintu mwadufashije, hari n'ibindi mutadufashije, hari ibintu vyagiye ro biraba muradufasha, turaje mu biganiro, intambara irahagarara, ati burya twari tugeze ku ntambwe ya nyuma yo kugira ngo duheraheze muri ibi cyane vyerekeranye na severe, kumenya ukuri no kurekuranira. Ati ikintu ro burya twasaba cyane nuko mworeka amakungu abantu bazi ubwenge bize bari mu rwego hejuru hariya muri Nations Unies, ugasanga bariko baravuga ngo mu Burundi ariko haba ihonyabwoko. Ivyo bintu atabihari, atahubwo ikintu mwari mukeneye kudufasha ubu nukugira ngo ahubwo nyabuna mudufashe kugira ngo tumenye ukuri uko kumeze. Ati biraboneka ko hirya no hino mu Burundi hari ibinogo vyahambwemwe abantu guhera mu 1965 gushika ejo bundi. Ati rero ikintu cyari gikenewe ivyo mwari mukwiye kubidufashamo. Ati ibindi navyo mu vy'ukuri kuvyerekeranye no kuba nandi makungu ubu biraboneka yuko biriko biragenda neza. Abantu bakoreye ku nkuru zitarizo biraboneka yuko babonye ko atari ivyo, bakaba bavuga bati turagarutse dukorane n'igihugu mu vyerekeranye n'iterambere. Ikindi caraye cerekanye ko mu gihugu cacu c'u Burundi amahoro n'umutekano bisasagaye ni inama y'abarongoye amabanki makuru y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe Komeza yeruka kubera hano i Bujumbura. Inama yitabwe ku rugero rudasanzwe. Umushikiranganje ajejwe ivy'ubudandaji Perate Niyonkuru yarashimye uburyo bushasha abagwizatunga bakoresha mu kuriha ibidandazwa muri uyo muryango. Iyo nama rero yahuje abarongoye amabanki makuru yo muri Komeza, ikaba rero karakaryo ko kurabira hamwe intambwe yatewe mu gushira mu ngiro imigambi bishinze nkuko bishikirizwa na Ciza Jean, umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Tumaze kuraba aho tugeze kubijanye n'ivyo ibihugu vyishinze kuba vyashitseko cyane ku bintu vy'ibiharuro, twarabonye yuko iryo sango ry'ibihumbi 2018 ridashoboka. Ni naco gituma mu bajejwe abahinga bajejwe kuvyiga bari basavye yuko twungururiza kwigenekerezo ry'ibihumbi 2034 inama y'abarongoye amabanki makuru muri ivyo bihugu vyakomeza ntiyafashe ico cemezo. Twaciye tubishinga umugwi uvyiga ku buryo hazoba icegeranyo kizoza mu nama ikurikira kugira ngo turabe ko iryo sango rishasha tworyemeza n'ibindi bitegerezwa kuba intambwe tugenda turashikako imbere yuko iryo sango ry'ibihumbi 2034 canke irindi sango tworishikako. Iyo nama rero y'abarongoye amabanki makuru y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe Komeza yatunganijwe hano i Bujumbura, ikaba ari inama yitabwe cyane ku rugero rushimishije mu manama y'uwo muryango ugizwe n'ibihugu 19, icerekana ko amahoro n'umutekano ataragasesheshwa rumuri mu gihugu cacu c'u Burundi kandi ko Uburundi ari nyabagendwa. Igihugu cacu c'u Burundi kandi giheruka gutegwa iteka mu gutahukana agashimwe kukuba cabaye igihugu ca mbere mu bihugu vya Afrika vyari vyitavye ihayanishwa mpuzamakungu ry'imico n'akaranga ryabereye i Moscow mu gihugu c'u Burusiya. Uburundi rero ngo bukaba bwerekanye bimwe mu vyaranze Uburundi bwa kera nk'ibisabo, urusyo, ivyakunze, imyuko n'ibindi bikoresho ndangamico n'akaranga bitari bike. Iruhande y'ivy'imico n'akaranga
hakaba harimwo gusaba abanyamitahe kuza gukorera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko umuyobozi w'ikigo API yashoboye kuganira n'abatari bake ari kumwe n'abakorera mu bisata vy'ikawa, icayi, isukari n'ibindi. Abatari bake rero bakaba barashimye ikawa y'u Burundi bituma bamenya yuko hariho igihugu ciza citwa Burundi gifise ikawa y'akanovera. Umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujeje ubudandaji Samson Ndayizeye akizeza ko igihugu kigiye kuronka abagwizatunga bagiye gushira imitahe yabo hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico twiteze nuko tuzoronka abagwizatunga na cane cane mu bisata bitandukanye. Aha twovuga nko mu gisata c'ikawa, twovuga mu gisata c'icayi, kuko nico rudandazwa twovuga dufise na cane cane kandi wemewe na cane cane mu makungu. N'imico kama nkuko namwe mubibona turerekana akaranga kacu kugira na cane cane igihugu cy'u Burundi kibashe kumenyekana mu makungu. Ngira ngo mwavyiboneye abantu bose baguma baca hano baratangarira na cane cane akaranga k'igihugu cyacu. Nico gituma twiteze neza yuko izina ry'u Burundi uyu munsi na cane cane ngaha i Moscow riza kumenyekana gusumba uko ryahora. Inyuma rero y'iryo hayanishwa mpuzamakungu ry'imico n'akaranga ryabereye i Moscow mu gihugu c'u Burusiya, abarongoye ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi bakaba rero barakiriwe kuri uyu wa kabiri igerekezo rya 11 ndamukiza na nyene icubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo bamushikirize rero ako gashimwe igihugu cacu c'u Burundi catahukanye muri iryo hayanishwa. Perate niyo nkuru arongoye ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi. Intumbero nyamukuru yatumye uno musi dusaba umubonano mu biro bya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yari intumbero yo kuza kumushikiriza agashimwe duherutse kuronka mu gikorwa twagiyemwo ciyerekeye ihayanishwa gurishwa mpuzamakungu ryabereye mu gihugu c'u Burusiya, aho Uburundi bwashoboye kuba ubwa mbere mu karere ka Afrika. Iryo hayanishwa gurishwa Uburundi bwarerekanye ibintu bitari bike haba mu bijanye n'urudandaza rw'ikawa, urudandaza rw'icayi, ndetse turerekana n'imico yacu n'akaranga, aho ndetse twagiye tujanye n'abavuzi b'ingoma. Hanyuma turerekana nuko ingenzi mu Burundi zishobora kuza zikakirwa, kuko na twebwe twagiye turi abantu batari bake tugiye kwerekana ubwiza bw'igihugu cyacu n'ukuntu igihugu cyacu cifashe muri rusangi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza arabandanya no kurangura n'ibindi bikorwa bitandukanye mu ntara zo mu gihugu hagati. Ku munsi wa gatanu igerekezo rya 31 ntwarante yarakoranije indongozi mu nzego z'umutekano, kwivuna basi, intwaro n'ubutungane mu ntara zitanu zo mu buraruko bw'igihugu arizo Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga na Cankuzo. Bakaba rero bayaze kubijanye no kugwanya ibiturire, fraude hamwe rero no kugwanya abanyuruza amatungo y'igihugu. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Muri make rero bavuze ibintu bitari bikenya, bakaba babonye yuko igiturire na fraude ari ibintu vyica igihugu gose. Ugerageje kubiraba ubona yuko ari ibintu vyo guhagurukira, no kuvuga zigenda ngo ziri hajya uhereye ku bushikiranganje ukamanuka, bose bakaba bafashe ingingo yuko bategerezwa kuzobihagurukira. Umuntu wese ashobora gufata ibintu bijanye n'ubutare, n'imfungurwa, imiti, amahera y'igihugu agashaka kuyakoreshwa yishakiye, tuzomugwanya twivuye inyuma. Ati tuzokoresha vya bindi twita tolerance zero, nta bugenzi buzosubira kubamo. Ati ivyo rero birakeneye yuko bibaye ngombwa yuko amategeko ashobora guhinduka, kandi mu kiringo ca vuba, ari nk'ikintu cofata nk'ukwezi amategeko agahinduka kugira ngo umuntu azofatwa akoze amakosa yuko ashobora gucahanwa vuba na vuba. Ikindi naco mu vyerekanye n'ubutungane, uwoba yafashe ingingo
hakagira uwundi aza kuyivuguruza bitabonetse neza aho vyaturutse, ico naco amategeko azohinduka kugira ngo umuntu amenye yuko ukoze ikosa azokurikiranwa. Batanze nk'akarorero mu vyerekeranye no gukurikirana bene ivyo bintu byo gusesagura. Nk'ikamyo ifatiwe mu Kirundo itwaye mandarine zivuye mu Rumonge, nukuvuga ikaba iri kiragenda kuri frontiere, ariko ku mpapuro bikaba vyerekana ko atakure yarivuye mu Rumonge igiye nk'Ibujumbura. Ati none abo bantu bagize uruhara muri ivyo bintu umuntu yobafata gute? Ikindi rero yashoboye kuvuga nuko nyiricubahiro yavuze ati Uburundi bwarashoboye gushika ku bintu bitari bikenye muri iyi myaka 3, 2015, 2016 n'uyu mwaka dutanguye 2017, aho twashoboye kubera ko gukontorora neza ivyerekeranye n'ibinyene vy'ibiturire na fraude, ubu turiko turakora dukoresha amafaranga yinjiye mu Burundi aturuse muri twebwe nyene atamfashanya. Tukaba rero tushaka guhera kuri iyo ngingo nyene, ahubwo n'ubundi amafaranga yiyongere nk'uko yiyongereye muri imyaka 2 iheze. Basubiye kongera kuvuga rwa rubanza rujanye na Coltan rumwe bwo mu Kayanza, byabonetse yuko aho bungururije Ingozi barekuye bajya abantu bari bafunzwe, hanyuma bakaba abari bafunguye bari bafashwe. Mushikiranganje w'ubutungane yavuze yuko ubu unyi bashobora kuba bidegemvya, atariko nta kintu nta kimwe bashobora gukora cijekanye n'ubutungane kuko ntibacizewe n'abanyagihugu. Ikigira kabiri rero naco carico citwa moralisation de la société. Hariho nk'ibintu nka 5 biboneka yuko indongozi zikwiye kuza ziragenderako. Ati ni nk'ibihe, ni nkuko umuntu avuka akaza kwiyisi agasanga hari abandi bantu, nukuvuga ntuburi wenyene. We rero warashoboye gukura ugashika hanaha, uragerageza ukabona yuko hari abantu bagufashe gushika aho hantu. Ati none vyoca bigenda gute? Wowe ko wamaze gushika aho hantu ukabindongoza, tunganiriza bose. Ikindi nico bita les valeurs de l'homme. Muri société tubamo hari hageze ko umuntu atangura kuzarashimira abantu bamufashije. Ikindi naco cerekeranye no guhana, uwakoze neza agashimirwa, uwakoze nabi agahanwa. Ati kugira abantu cyane cyane abakora amakosa ntibarendegere, niko societe imeze. Atariko rero no mu kazi hakaba ari umuntu uboneka ko akora neza, ntimuze muramwibagire mu mushimira. Aca ahereza kuri iki citwa discipline, akaranga kajanye n'inyambaro, uko tuvuga, uko twitwara nk'abarundi, biboneka yuko dutandukanye n'ibindi bihugu. Ati rero tubigendereko, ati ni ikintu dutanguye umu twagihereye muri Ibujumbura meri, ati tuzokibandanya n'ahandi no mu zindi ntara kugeza aho twumva yuko turiko turumva ibintu kumwe. Ku munsi wa mbere naho igirinizo rya 3 ndamukiza nyiricubahiro mukuru w'igihugu akaba kandi yaragirishije iyindi nama muri komine ya Marangara muri yo ntara nyene ya Ngozi kubaserukira intwaro, abadandaza n'abakorera mu bisata vy'ikawa n'ubutare muri zo ntara nyene z'uburaruko bw'igihugu, hamwe rero n'abandi bafise ico baterera mu itunganywa neza y'ivyo bisata uko ari 2. Aho n'inyuma yaho hibonekeje muri iyo misi heze ubusuma bw'ubutare n'ikawa bishogwa mu bihugu duhana imbibe bidaciye mu mategeko. N'ubunyene kurikira Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Basanze yuko abadandaza bacu mu Burundi bafise ukuntu bitwara nk'abadakunda igihugu. Mu by'ukuri rero bavuze kya cha fraude, aho usanga abadandaza bo bashira imbere inyungu zabo, ugaca usanga bibagiye ivy'igihugu. Abagiye barakurikirana n'impanuro umukuru w'igihugu yatanze, yahaye abadandaza, yababwiye ko fraude ni nk'ubusuma, ni abantu bagira fraude kandi baba berekana yuko badakunda igihugu. Kuko mugerageje mukaraba aha mu karere ibihugu vyose duhana imbibe birafise inzara, ariko iyo Nations Unies iri kirasaba imfashanyo yo gufasha ibihugu bitandukanye bifise inzara, ntimurumva Uburundi babuvuga. Bikisobanura yuko ubu tugomba turonka umwimbo, ikawa zigomba zere, ibiharage bigomba vyere, abarundi be n'abadandaza bagire ibishoboka vyose uwo mwimbo
bawufate nka nkama ntihagire umuntu atangura kuza aragira ibintu bimeze nk'uko. Icyo yagerageje kubasobanurira yagiye no muri Bibiliya aravuga ukuntu umwana w'Imana Yezu yadandajwe n'amafaranga. Ayo mafaranga wa wundi yayaronse amaze kubona yuko adashobora kudandaza ikidandazo keraho ari Yezu, agerageza gutanga kugira ngo yatange ko ishikanwa mugabo barajyanka, aca ayaha abantu bashobora kubaka cimetière, ariko kubera ko yiyahuye niwe wa mbere bayihamvyemo. Ati rero mugerageze n'ukuri mugerageze murabe, ati ivyo twaciye mu misi itari mikenya ni vyinshi, ati burya bijya byose mubona byo muri 2015 aho twagomba dushike ku bintu bikomeye, twitwa ngo tugomba dutangure kwimba ubutare mugabo ababirigi aribo umwasi wa mbere w'u Burundi bagaja guha amafaranga abantu ngo baje mwibarabara ngo bariko bavuga ivy'amanda. Yavuze ati bega mu bindi bihugu vyaje byo tubana canke ibindi muri Afrika ni amamanda. Ico rero ati muzoze murakiraba neza. Yavuze kandi n'ivyerekeranye itegeko rigenga ubutare, ati itegeko ryacu rimeze neza cyane ku buryo mu vyo dushaka kugira ngo dutangure kwimba ubutaka Musongati harimwo n'amafaranga azubaka amashure n'amavuriro n'amabarabara n'amashement de fer, ku buryo ubona yuko ari ikintu gikomeye. Burya rero bararigwanije kugeza naho twabajanye muri ntuzenya muri tribunal kandi tukabatsinda. Ikintu dukeneye mu misi iri imbere ikaba ari indishyi yakababara. Ati rero mumenye histoire uko imeze, mumenye yuko iki gihugu cacu ari gihugu atakindi kintu na kimwe kikiruta. Ivyo mugira vyose niyo miduga muvuga ngo mushaka kugura nayo mafuso mukoresha mu kugira amafraude, mumenye yuko naho mwamo yafise mudafise igihugu nta mushobora kubirira ivyo bintu. Ikindi naco bavuze ivyerekanye no butungane, ati amategeko burya aratomoye, tudakoresheje code penal dufise mu Burundi turashobora gukoresha n'amategeko yayo duhuriye ko muri East African Community. Ati tugomba aho bikenewe yuko duhinyanyura tuzohinyanyura ku buryo umuntu azoza afatwa ariko arakora ibi bintu n'ukuri vyerekana yuko afata umutungo w'u Burundi akaza kurunka mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ari ibintu bitategerezwa gukorwa. Twashaka kumenyesha kandi yuko hariho abaserukira ishirahamwe rishasha rya OBM ari ryo rijejwe gukurikirana neza ivyo ubutare uko bimeze. Bavuga bati murabona ukuntu inzahabu uko zigenda, muzishisha mu nzira zitarizo, zamara gushika hariya bakazandika ko yuko ngo ni made in Rwanda canke made in Tanzania. Ico gihe burya muba mwimbika inogo, kuko ziya nzahabu iyo zigeze hariya zitwa yuko zavuye mu Rwanda, bobo bajya abanyamahanga bafata yuko ari gihugu cyo kwizegwa, bakaca bazanamwo investissement kugira ngo bakorere imigambi ikomeye. Nayo bundi bibandanije gutya biboneka yuko ari nko kwisamburirako kandi ubona neza yuko wewe ushobora kuba umerewe neza. Ati rero mu vy'ukuri ico ndabahanuye mugire ibintu bishoboka, ivyo mufise ubu ego nivyo murabifise none je kumuza mwagiye ni mukora ikintu kizima ku buryo bamwe babareze baronka abo muvyaye nabo bazoronke muzosige mufise izina ryiza. Iruhande rero y'izo nama nyene icubahiro mukuru w'igihugu akaba adahengeshanya gusanga bene gihugu ku kivi mu bikorwa vy'iterambere rusangi, mu kwifatikanya nabo kwiyubakira inyubakwa rusangi nk'ibibuga vy'inkino vya kijambere, amasoko ya kijambere, amashure y'akarorero n'izindi nyubakwa zitandukanye. Abarongoye intwaro rero bagashimira nyene icubahiro mukuru w'igihugu kubona yabasanze ku kivi mu kubatera intege muri ivyo bikorwa vyo kwiteza imbere, na cyane cyane ko bihuza abene gihugu bikanatuma bagira umutima wo gukunda ibikorwa vyo kubaka igihugu cabo bonye n'ubwabo batizeye imfashanyo zivuye hanze. Ibi bikorwa biduhuza n'abene gihugu bifise akarusho kanini, kuko ubwa mbere hoho bituma abene gihugu bagira imisi bakora ibikorwa byo gukunda igihugu cabo, kuko kumbure barakora mu miryango ni vyiza bagateza imbere imiryango, mugabo hagakenerwa yuko aba n'ibindi bikorwa rero bikorwa kugira ngo abene gihugu bateze imbere igihugu muri rusangi babicishije mu byo kubaka inyubakwa rusangi. Kuko murazi ko kera
bene ibikorwa bitaratangura inyubako rusangi twabizera gusa ku mafaranga ya leta avuye muri leta tukabizera ku mfashanyo ubu rero nico cahindutse abene gihugu bo nyene baraheza impande y'amahera ya leta impande y'abadufasha nabo bagakora ibikorwa vyunganira ivyo kandi dusanga ari byo vyinshi birafasha abene gihugu gukunda igihugu cabo kuko burya ivyo umuntu yubakiwe n'ivyo yiyubakiye ntabikunda kumwe iyo inyubako rusange yubakiwe n'abene gihugu bakamenya ingufu babishizemwo barazibungabunga n'ibikorwa rusange bidufasha kumenyana kuko nakanya bahurira hamwe n'ibikorwa bidufasha no kunonora imitsi abana hajya bariko barahanahana amatafari abandi abapondi isima abandi baterura hariho kumbure bamwe baba batari baherutse nako kanya no kuvuga ubikoze amasaha 2 usanga nonoye imitsi ikindi naco canyuma n'ibikorwa bitanga akanyamuneza kuko abantu baba mazindwi yose keshi mu bikorwa by'umwitwarariko cyane iyo bahuriye ngaha rero bibaha akanyamuneza bibaha gukora ikindi atari cya kindi yamazemo indwi yose bibaha kuganira ibindi atari bya bindi by'akazi bikaba minsi yose bigatuma abantu banonokerwa bakagira ako kanyamuneza. Imbere y'ukurangiza kino kiganiro ntitwokwibagira n'igisata c'inkino aho nyine icubahiro mukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ndamukiza yifatikanije n'umugwi Areruya FC asanzwe akinamo mu rukino rwawuhuje n'umugwi wa komine ya Tangara. Urwo rukino rero rukaba rwarangiye ku bitsindo bitatu by'umugwi Areruya FC kuri kimwe gusa c'umugwi wa komine Tangara. Muri ivyo bitsindo bitatu rero vya Areruya FC ibitsindo bibiri bikaba byinjijwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Akaba rero ari no ngaha duciye dusozera ko kino kiganiro. Olivier Mukunzi nakibashikirije nkaba ndabipfurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.